userukira abigisha yigisha muri iyo shuri ya Bibiliya aca kwitira kandi n'userukira abanyeshuri kazi. Turamushije amahoro mwese ishengero ry'Imana. Amahoro. Natwe uno munsi turanezerewe ko dushitse kuri uyu munsi abakozi b'Imana tugiranye imyaka ibiri turi imbere y'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero ubwa mbere nk'uko mugenzi wanje yazabivuze, ubwa mbere twagomba dushimire abungere batwizigiye bakemera yuko dukora muri iki gikorwa. Twatanguye n'iki gikorwa ishuri gitanguye kugeza n'uno munsi, twagomba tubashimire. Hanyuma kandi turashimiye n'abarongozi b'ishengero bari hano nabo nyene batwizigiye bakemera yuko barungika abaza kwiga ishuri ya Bibiliya, kandi turanezerewe kuko abamaze guca imbere yacu bose nabo turumva abarongozi b'ishengero baza batubwira inkuru zitari nziza kuri bo. Ivyo navyo turabishimiye Imana. Hanyuma rero kandi ikindi nk'uko mwavyumvise turashimiye n'ishengero ridusengera. Turazi yuko mutuba hafi mu buryo butandukanye nk'uko mwongereje kubivuga, mbere batari bakeya banadusengera kugira ngo Imana idushoboze kuko ni igikorwa c'umuhamagaro. Hanyuma rero kandi turashimiye cane abaye bahejeje ishuri ya Bibiliya, ingene bagize kwitanga. Muri bo harimo abantu bava kure bagenda ingendo ndende, tubarekuye nka saa yine batubwira yuko bashitse nka saa mbiri z'ijoro canke zirenga bariko baragenda. Rero turabashimiye ingene bagize umwete nta kigoro. Hanyuma rero twariko turabashimira jewe mpagurutse mw'izina ry'abigisha dukorana, ngira ngo harimo ababazi harimo n'abatabazi, ariko nyemereye bongere nubasaba bagahaguruka abanaserukiye ko bahaguruka mukababona, ko bahaguruka mukababona. Ndababwirise ko bahaguruka naba ko bahaguruka mukababona. Kuko mugenzi wanje yavuze umure harimo muri twebwe Imana yaramushimye aratashe. None rero twagomba twariko turashima mw'izina ry'aba dushimira abungere bacu batuba hafi n'abarongozi b'ishengero batuba hafi bakatwizigira muri iki gikorwa. None rero tudatebeje, nta majambo menshi mvuga, ariko turafise umurongo twobatekerera muri iki gitabo c'imigani igice ca 12 ujya murongo wa 27. Igitabo c'imigani igice ca 12 ujya murongo wa 27 uravuga ngo umunyabute ndatari inyama z'ico yahize, ariko ikintu c'igiciro ku muntu n'umwete. Uyu murongo turubahaye hano turiko umunyabute ngo ndatari inyama z'ico yahize. Kugira ngo kumbure ntabahize muri mwebwe. N'umunsi mu gitondo navuganye n'umuhigi, kumbure ntiyamenya ico ndiko ndamubariza, twari kumwe arambwira n'umuhigi akomeye yatubwamye abwira ingene bavuye ahantu mu mwarusi ari inyuma y'impongo bakayifatira ahantu bitubanga aho hejuru. Rero yaragize umwete cane, barya n'abantu umwete. Ariko rero igihe yogira umwete ico yahize akagifata, hanyuma inyama zaco akazishira ahantu ntazitare, zigira gute? Zirononekara zikamuborana zigahava mu tuntu twitomba abatori, niko n'abantu babivuga abakera. Rero ikintu c'igiciro n'umwete. Bakozi b'Imana, ikintu kizobera c'igiciro n'umwete muzogira. Yosuwa yabwiwe, musomye mu gice ca mbere ku murongo wa 8, yarabwiwe ngo ibiri muri iki gitabo c'ivyagezwe uzubirimbure ku murango no mw'ijoro.
ijambo ry'Imana mwize mwaronke hano kumbure n'iryo mwari musanganywe nk'uko twumvise yuko umwigisha mukuru ari ukuza ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ariko muze muvyamemwo ni imirongo yo mw'ijambo ry'Imana batubwiye amajambo yanditse mu cete ca Pawulo yandikiye Timoteyo ntitwobisubiramwo, ariko muri kirya gice ca 4 umurongo wa 15 haravuga ngo ugire umwete, muze mugire umwete ngo uvyamemwo ngo kugira ngo kuja imbere kwawe ubonekera abantu bose. Ijambo ry'Imana rero mwaronse muzoryamemwo kuko mwamaze kumva. Nuko rero twaba tubashimiye, twaba tubakengurukiye, twababonye mu ibyiza byinshi, twababonye mu umwete udasanzwe, twababonye mu umwete ukwitanga udasanzwe. Nico gituma rero turiko turabashimira, dushimira n'Imana yabidushoboje. Nuko rero n'aya majambo abayumvise bakayakira mwese na Yesu n'abahezagire. Reka sabe hano pasiteri Zashe asenga Imana. Mwami Yesu, urongeye kukurira ubwatsi dukenguruka kuko uri Imana wabanye natwe imyaka yose muri iki gikorwa cyawe. Wabanye n'aba banyeshuri bari mu ishuri, none dushize kuri uyu mwaka, kuri uyu munsi wo gusozera. Hari ijambo wavuze igihe waduhamagara, wavuze ngo nimugende nanjye ndi kumwe namwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi. N'ubu turaciteze iryo nyene, turacagomba kudushigikira mu gikorwa cyawe, ushigikire n'aba bahejeje ishuri muri iki gikorwa bagiyemwo, ko wabisezeranye natwe turagukuriye ubwatsi ntuhindura. Nitutahindura we ntuzokwigera uhindura, nibatahindura ntuzohindura. Uradukomeza, urabakomeza kugeza barangije igikorwa washinze. Tubisenze twizeye mu izina ryawe Yesu, amen.